leta mvyeyi kandi nkozi irajwe ishinga no kongereza umwimbu mu bisata bitandukanye by'uburimyi bikaba rero idasigaye inyuma nk'uko twabigize umugenzo kandi kugira twerekane ko imvugo ijana n'ingiro ni ngombwa ko twerekana tukereka bene gihugu bose ibikorwa twaranguye muri ico gisata c'ikawa yerekana ingene isizeni y'umwaka wa 2021 ushira mwaka w'ibihumbi 2022 yagenze twongera tumenyesha naho ibikorwa by'isizeni y'umwaka wa 2022 ishira umwaka w'ibihumbi 2023 bigeze. Mutino n'umwimbu wagenze gute kw'isizeni biheruka. Umwimbu w'ikawa ihishiye wabonetse ungana amatoni ibihumbi 36 na bitandatu n'ijana na 16 n'ibiro ijana. Hakaba hari hitezwe amatoni ibihumbi 43 n'amajana 4, no kuvuga ko habonetse umwimbu ungana ibice 83 kw'ijana. Ikawa ishoka hanze habonetse amatoni ibihumbi 6 n'amajana 490 n'ibiro amajana 662. Hakaba hari hitezwe amatoni ibihumbi 6 n'amajana 770, no kuvuga ibice 95 kw'ijana. Ikawa yashotse hanze ingana amatoni ibihumbi 6 n'amajana 383 n'ibiro amajana 806. Ikaba yagurishijwe amadolari y'abanyamerika angana imiliyaridi 26 n'ibihumbi amajana 643 n'amajana 918, no kuvuga amafaranga y'amarundi imiliyaridi 32 miliyoni amajana 281 n'ibihumbi 105 n'amajana 860, no kuvuga ko hamaze kudandazwa ibice 98 n'uduce 33 kw'ijana. Muri rusangi ikawa ikaba yaguzwe amadolari 4 n'ibice 17 ku kilo. Amafaranga amaze kwinjira mu banki nkuru y'igihugu angana amadolari y'abanyamerika imiliyoni 25 ibihumbi amajana 785 n'amajana 842, no kuvuga ibice 96 n'uduce 70 kw'ijana. 77 ayatararihwa akaba ahuye n'ikawa zadandajwe ariko zitarapakirwa. Turishimira ingene iyo season yagenze nk'uko ibikorwa kuko ibikorwa byaratanze umwimbu ushimishije, tukabikesha kwa kungurunani mu gukorana no mu gusenyera ku mugozi umwe duhereye ku bene gihugu, ikigo ca leta odeka, abajeje intwaro eka n'abakozi bo mu bushikiranganje, tutibagiye n'abajeje umutekano bafashije bimwe iboneka kugira ngo uyo mwimbu ntuduce mu myanya y'intoki. Kubera rero idandazwa ry'ikawa ryagenze neza,
harafashwe ingingo yo gutanga inyongera ku barimyi b'ikawa ingana n'ibiburiburi amafaranga 100 ku kiro c'ikawa nziza n'amafaranga 50 ku kiro c'ikawa y'ibisobwa. Muri iyo ntumbero urwego deka rwatanze inyongera ingana amafaranga 150 ku kiro c'ikawa nziza hamwe n'amafaranga 75 ku kiro c'ikawa y'ibisobwa. Hakaba hatanzwe ku matonorero ya odeka amafaranga y'amarundi umuriyaridi umwe miliyoni 804 n'ibihumbi 800 y'amahera y'inyongera. Ariko rero nk'uko twabimenyesheje ku igenekerezo rya 12 mu Kakaro umwaka wa 2022 aho twari tugiye gutanguza ibikorwa gikorwa cikata n'isasira ry'ikawa mu ntara ya Bubanza muri komine Musigati, twaragabishije abo bose batarahemba abarimyi bateko babahe n'inyongera bijanye n'isizeni y'umwaka wa 2021 ushira umwaka wa 2022 ko tubahaye indwimwe kugira ngo bitunganye. Ubu rero twashaka kumenyesha ibi bikurikira dufatiye ku migwi amashirahamwe atatanze inyongera ku barimyi nk'uko twari twabaye ikiringo c'indwi. Koperative Terintambwe, Kayokwe Coffee Solution, Koperative Inkingi, Koperative Nyangwe Coffee, Kayanza Coffee Women, Coprocam, Sukam, Koperative Garukira Umurimyi w'ikawa. Duca tubaha canke tubime uruhusha rwo gushora gushika barishe iyo nyongera harenze igenekerezo rya 30 mu Kakaro mwaka wa 2022 bazoca bafutwa burundu mu gisata c'ikawa. Ikawa yabo yose ifatwe na leta ibicishije muri odeka, hama odeka ishitanga iyo nyongera yongere nahembe abarimyi muri rusange. Muti none ibijanye n'ibikorwa by'isizeni y'umwaka wa 2022 ushira umwaka wa 2023 bikuru byaranguwe biriko birangurwa n'ibihe. Umwimbu w'ikawa uhishiye umaze kwegeranwa ku matonorero yose ungana amatoni 85,000 n'amajana 676 n'ibira amajana 469. Akaba hitezwe umwimbu ungana amatoni 98,000 n'amajana 866 n'ibira amajana 513. Nukuvuga ko amaze kwegeranwa umwimbu ungana ibice birenga gato 90%. Ku matonorero ya odeka ikawa imaze kwegeranwa ingana amatoni 33,000 n'amajana 726 n'ibira amajana 394. Ku mwimbu witezwe ungana amatoni 41,000 n'amajana 627, no kuvuga ibice 81%. Ihemba rya mbere ry'abarimyi b'ikawa yaratangiye ku matonorero ya odeka
amafaranga angana imiliyardi 12 n'imiliyoni amajana 714 n'ibihumbi amajana 410 n'amafaranga amajana 200, akaba ariyo yahembwa abarimyi bangana ibihumbi 81 n'amajana 298, bakaba bahembwe amafaranga amajana 8 ku kiro c'ikawa nziza n'amafaranga amajana 4 ku kiro c'ikawa y'ibisobwa. Ariko rero ku mashirahamwe atakoze ihemba rya mbere ariyo Sakobu, Inyo Abahizi, Koperative Terimbere, Koperative Inkingi, Sekaspe, Koperative Nyangwe Coffee, Ikoskwa, Soprocaf, Koperative Garukira Umurimyi w'Ikawa, Sodelac, Kayokwe Coffee Solution. Ingingo bafatiwe bategerezwa gutanga igihembo ca mbere n'ica kabiri icarimwe kandi imbere y'igenekerezo rya 10 Nyandagaro umwaka wa 2022. Batabikoze nabo nyene ikawa yabizoca ifatwa na leta ibicishije muri Odeka ihezije guhemba abarimyi kandi bace bafutwa burundu mu gisata c'ikawa. Twagomba twibutse kwihemba rya kabiri ritegerezwa kuba ryarangiye hatarenze igenekerezo rya 31 ukwezi k'umunani mwaka wa 2022. Tukaba dusavye ikigo Odeka gukurikirana cane abo bose bakigomba kujya imitsi abene gihugu kugira bakinjure hakiri kare mu gisata c'ikawa ku neza y'igihugu n'abene gihugu. Muri iyo ntumbero nyene ikigo Odeka gisabwe gukurikirana kugira ntihagire amatonorero yugara mu gihe hoba hacibonekeza umwimbu ushobora kwakirwa mu ntumbero yo gukomeza akanovera. Ibijanye n'idandazwa ry'ikawa itonorerwa imuhira bita Cafe Parche Washed, twashaka kumenyesha abene gihugu bose muri rusangi na cane cane abarimyi b'ikawa hamwe n'abakorera muri ico gisata ibi bikurikira. Umuntu wese afise ikawa yatonoreye imuhira ategerezwa kumenya ko iyo kawa ari igihugu akongera akayikingira. Iyo kawa izogugwa n'abasanzwe bakorera mu gisata c'ikawa muri iyi season y'umwaka wa 2022 ushira umwaka wa 2023, hamwe n'umuntu wese abishoboye atamakosa yagirizwa mu gisata c'ikawa muri kahise kandi yiyemeje gukurikiza amategeko ajanye no guhingura no kudandaza ikawa. Uwifuza kugura iyo kawa ategerezwa kubanza gusaba uruhusha urwego Odeka ashire uruhusha urwego Odeka ashiriweko umukono na musitanteri wa komine azokoreramo. Ategerezwa kandi kwerekana ikibanza kimwe ntabanduka azokwegeranirizamo iyo kawa kugira ngo izoshobore gukurikiranwa neza. Abarimyi bose bafise ikawa yatonorewe imuhira basabwe kuyanikira ikuma neza imbere yuko bayigurisha. Kirazira kikaziririzwa kunguruza ikawa inyuma y'isaha 12 z'umuhingamo. Ikawa yatonorewe imuhira izokwegeranwa gushika igenekerezo rya 15 Nyakanga umwaka wa 2022. Abazokwegeranya umwimbu w'ikawa yatonorewe imuhira
bategerezwa kuriha ikori muri komine ringana amafaranga 46 ku kiro imbere yuko ayijana mu mahinguriro ajejwe gukobora ikawa. Twisunze igiciro kw'isoko mpuzamakungu ci New York hamwe n'ibindi bikorwa bijanye no guhingura ikawa kugeza ishoke hanze, mu ntumbero kandi yo kubandanya duhimiriza kugwiza umwimbo w'akanovera, igiciro ntarengwa kizogugwa ikawa yatonorewe imuhira n'amafaranga 1,500 ku kiro. Twagira dusozere dusubira gushimira no gutera intege abo bose bitanga batiziganya kugira ngo igisata c'ikawa kibandanye gitera imbere. Murakoze.